ijambo rero ryitwa kurinda rihishe ni uko haba hariho ibitameze neza. Yesu nashimwe. Ndetse Bibiliya tubwira yuko twe turi ingenzi n'abakavantara isisi wacu. Rero ijambo kwimenya no gukira ibikomere ni ikintu gikomeye cyane ko nk'abana b'Imana tugomba kubyumviraho no kubisangiza. Rero abo twari kumwe kuko si sijyambere nje hano tumaze iminsi turiko turasangira ku kintu cyo kuraba umuntu mu buryo butatu. Yesu nahimbazo. Amen. Twaravuze ko umuntu iyo tukeneye kuraba umuntu umukristo mwiza, umukristo afise indangagaciro z'umukizwa, tugomba kumurabira muri ivyo bintu bitatu. Ico bita mu Gifaransa le traitement de l'homme en 3 dimensions. Iyo umuntu agomba kuraba umuntu agomba kumurabira muri ivyo bice bitatu. Igice ca mbere ni igice c'imwemu, igice ca kabiri ni igice c'umushaha, igice ca gatatu ni igice c'umubiri. Yesu nashimwe. Ibyo bintu ndababwiye birakomeye cyane kuko kimwe kigwaye kigwaza ikindi. Abantu bazi tomati, ufashe urutomati rumwe rwapfuye rwaboze ukarushira mu zindi tomate, iyo uje mu gitondo usanga zose zaboze. Niyo mpamvu abakozi b'Imana bararuha cyane barondera umukizwa mwiza, bikagorana kuko kenshi Satani yitiza twebwe nyene kugira ngo yonone igikorwa c'Imana. Imana ishimwe. Mu kutwitiza rero nta kindi kintu akoresha ibikomere. Petero yarakarorero keza ko umuntu yakomeretse. Muribuka Yesu ariko aravuga ati ndinde. Petero mwaze ko yari umuntu akunda kuvuga cyane no kwitanganiza mu kuvuga. Ari mu mugwi umwe umugwi w'abantu bagaragaza ibigumbagumba n'ibishobisho byoroshe. Petero yarishuye ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu yamwishuye gute? Yamubwiye ngo ntabwo ari umubiri, ntabwo ari inyama, si n'ubwenge biguhishuriye, ariko Kristo mpemu yera. Bakiri muri ico kibanza nyene Yesu avuga ivy'urupfu rwiwe ruzoza. Petero yishura Yesu ngo ntibikakureko mwami wanje. Yesu amwishura ngo Satani herera inyuma ya Petero. Mwumvise icyo ari cy'umuntu. Umuntu mu musegonda umwe ashaka gukoreshwa n'Imana agakoreshwa na Shetani. Nico gituma mu ishengero tugomba kuba maso. Iyo imishahi igwaye abantu bakoreshwa n'Imana bakongera bagakoreshwa na Shetani. Kubera iki? Ahantu hose hari gikomere ku mubiri, ikizokuhara kurangira ko hari umuntu ari mu bantu afise igikomere, uzobona isazi. Ahantu hari igikomere cyo kumushaha uzobona abadayimoni. Ni kujya nyene bimeze ku mubiri. Umuntu yakomeretse agira ivyamwa vya mpemu yera akavuga Imana, mugabo wagenda muhira ugasanga akubitana amakofi. Ukibaza wa wundi ariko arabwira abantu ngo yasema Bwana, na wa wundi ariko acisha abantu ku biti no ku mabuye, batandukaniye. Nuko bigenda. Umuntu yakomeretse arakizwa agasenga, ariko wagenda mu buzima bwa misi yose ugasanga nta camwa na kimwe afise. Imana ishimwe. Bagareka ndababwira, ingabire ziratandukanye n'umuntu, ingabire ziratandukanye n'agakiza. Yesu nashimwe. Kuko uno munsi dufise amashengero aruzuyemwo abantu, n'abakora ibyaha ni bande, abagwana ni bande, abankana ni bande, abaroga ni bande, abakora bya bindi ni bande. Ni babandi nyene baza kuwa Mungu no kuwa kangahe hano hantu. Nico gituma dufise inyungu. Nitwakira ibikomere bizotuma tuba abakizwa beza. Yesu nashimwe. Bizotuma tuba abakristo beza. Indangagaciro z'umukristo zizogira ikibanza. Rero nivyo tugomba gusangira
twifashishije iri jambo abo twari kumwe utaha weruka twarayiravye ab'Itesalonika wa mbere turahera igice cya gatanu turahera ku murongo turabe ku murongo wa 23 mani shimwe cyane Itesalonika wa mbere gatanu ku murongo wa 23 aravuga ngo kandi Imana nyene amahoro abe ariyo ibeza gute rwose Mana nishimwe Yesu nahabwa icubahiro aba ari ibeza rwose kandi ubwambiriza rero igituma tugomba gukorera mu kwimenya ubwa mbere kandi mwemu yanyu icambere n'ubugingo n'umubiri icya gatatu byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azogira hano azuzira bisigura iki bibaza ko ku munsi w'iherezo aho umwami Imana azoba yicaye ku ntebe y'imanza mwumvise ibyo bintu bitatu izobitubaza Yesu nashimwe ngo twezwe rwose kugira ngo umwami Imana naza haleluya azosanga ivyo bintu bitatu bitagira umugayo amena azosanga ivyo bintu bitatu bitagira umugayo ivyo bintu bitatu kimwe ni mwemu n'umugingo ni n'umubiri Yesu nahimbazwe ivyo bintu bitatu azosanga bitagira umugayo sinzi ko hari umuntu ariko aranyumva Yesu naza azosange ivyo bintu bitatu mpejeje kuvuga Bibiliya yagiye kuvuga mu Bitesalonika bitagira umugayo abantu biyumvira ngo umunsi w'iherezo nivyo Imana izotubaza imirimo yaduhaye izotubaza amaresponsabilite yaduhaye ariko mwumve ngo Yesu naza Yesu nagaruka Yesu naza gutora ishengero Yesu naza kutubaza Yesu naza kutubaza icyo twamaze muri ino si azosange ivyo bintu bitatu bitagira umugayo haleluya ivyo bitatu bisigura iki rero niba tugomba kuja mu ijuru niba tugomba kuba Imana ishaka niba tugomba gukora ibyo Imana ishaka niba tugomba guhagarara mu kibanza Imana idushakamwo ivyo bintu bitatu tugomba kuba mu ishengero bitagira umugayo haleluya tugomba kubaho bitagira umugayo imwemu yawe igomba kubaho itagira umugayo ubugingo bwawe bugomba kubaho butagira umugayo umubiri wawe ugomba kubaho utagira umugayo haleluya ivyo bintu bitatu ivyo nababwira ivyo bintu bitatu biragoye gutunganya byose ngo bihagarare neza rimwe Mana idufashe ivyo bintu biragoye iyo ushoboye kimwe ikindi kirakugora kandi iyo cakugoye kigora n'ibindi Imana idutabare Imana idufashe cyane nico gituma usanga mu isi baraturaba bakatura ko ivyamwa uko umuntu yakomeretse afise umushaho ugoye biragoye ko yahama haleluya umuntu yakomeretse agomba nirya jambo rya Pawulo ngo ngomba gukora iciza ariko ikibi kikantanga imbere umuntu agira la volonté yo gukora iciza agasanga yakoze ikibi uyo muntu abagwaye mu mushaha Mana ihabwa icubahiro Mana ishimwe cyane Yesu nashimwe Yesu nahabwa icubahiro emwe bagerizo dezamu nagira nababwire turabe imishaha yacu mbega imeze neza mbega irakomeye igwazwa n'iki ikiragute Petero yarakora amakosa abantu b'Imana Petero
haleluya. Petero yarakora amakosa akigwaye umushaha. Petero yari umunyakajagari wo hejuru, barishimye, ariko amaze gukira umushaha, muribuka Yesu ijambo yavuze ngo ni urutare. Haleluya. Iyo umuntu yakize umushaha ava muri ya makosa, ijuru rikavuga ngo ni wowe urutare nzokubakako. Ariko intango ni ugukira, intango ni ugukira. Petero amaze gukira umushaha neza, atarakira muribuka Yesu amubwira tuzonyihakana, icyo kibazo kirabire mu bandi, jewe sindimwe. Mu bantu bazokwihakana uronderere muri ba bandi 11 basigaye, ariko jewe sindimwe. Kubera iki? Umuntu yakomeretse avuga ibyo adashaka, agakora ibyo adashaka. Haleluya. Ariko Petero amaze gukira, Imana ishimwe cyane, amaze gukira agakira umushaha, muribuka hageze ko bahamwa, yaravuze ngo mumbambe ariko mukore itandukanirizo, mumbambe nk'umwami wanje. Yesu yabambwe arabana mu nshuti, nivyo tubambwe ariko jewe mu nshuti, kugira ngo habe itandukanirizo rya jewe mwami wanje. Icya kabiri, iyo tutarakira ibikomere biragoye ko tuzura mpemu yera. Haleluya. Biragoye ko tuzura mpemu yera, kuko mpemu yera ndigihe aba muri twebwe anigana n'imicafu n'ibya bindi biza bivuye mu gikomere cyakomeretse gisa nabi. Biragoye cyane. Mpemu w'Imana, igikorwa cya mpemu yera mu bugingo bw'umukristo ni ugufata iby'Imana yavuze mu ijambo akabyambika umubiri. Yesu nashimwe. Ijambo riratweforoma, mpemu w'Imana aradutransforma. Ndabisubiyemo, ijambo ry'Imana ritubwira ibyiyumviro biri mu mutwe w'Imana, ritubwira ibizoba, ritubwira iby'Imana yiyumvira ku bugingo bwacu. Iyo dusoma ijambo tuba turiko turaba informe, tuba turiko turaronka amakuru y'iby'Imana yiyumvira kuri twebwe. Ariko mpemu yera aza gushisa, ijambo riratweforoma, ariko mwuka wera aradutransforma. Kandi umviriza, Imana nifise umugambi ko turangiriza kuba informe gusa, irashaka ko tuba transforme. Sinzi uko umuheka aranyumva. Mariya umumarayika araza aramubwira ngo ugiye gusama inda, uzovyara umwana, azokwitwa nananana. Yesu nashimwe. Ijambo ryaraje riza kuri Mariya rimubwira ibigiye kugirana kumubako. Yari muri Luka 1 guhera kuri 23-28 riza kumubwira ibigiye kumubako. Yesu nahimbazwa. Ijambo riraza, Mariya cyumva ijambo rizanywe n'umumarayika. Ikintu cya mbere biragaragaza ko atagemeye, kandi na wewe ushizemo ubwenge utagwaye zangwara zo kwa rojani biragoye kumva. Ariko none umuntu ajya kugira ngo urasana, sivyo? Ngira ngo byo cyatwirukaga bikinjiramo indani neza. Haleluya. Isiguro Mariya mubwiye ngo bizogenda gute, kuko ntazi cyitwa umugabo. N'iryo jambo rije Mariya yarahejeje kuba informe. Mana ishimwe cyane, yahejeje kuronka information. Ariko arabaza bizoca hehe, bizoca mu nzira irihe, bizogenda gute, ko tuzi ingene umwana avuka, uko kuri tubizi. Jewe nkabanyuranye bizogenda gute, ko ntazi cyitwa umugabo.
uyu mwana azovuka aciye hehe izoca hehe umumarayika yamwishuye gute mwuka wera ijambo ryamubwiye ko azosama rimubwira ko azobyara rimubwira n'umwana azobyara ariko mwuka wera yagiye gutora ijambo mu nyugutu yagiye gutora ijambo mu nyugutu aryambika umubiri igikorwa cya mwuka wera kuri twebwe afata ijambo akarikura mu nyuguti rikagira rikambara umubiri niyo mpamvu uno munsi ndasenga ngo bive mu nyuguti bive mu ndome ariko byambara umubiri kuko n'ibyo umumarayika ntiyari yihenze yari karavuga ukuvuka ariko n'ibya igikorwa cya kabiri cyagomba gukorwa na mwuka wera. reka mbabwire ikintu kibabaje rero umuntu yakomeretse umuntu atiyize abuza gukora ku mwuka wera. nagasubiyemo gituma mubona abakristo mu mashengero bameze nk'amabuye yama mu mazi atigera yina cyangwa ngo ahaga amazi. ibintu biguma mu nyuguti kuko uwo kubikura mu nyuguti ntari epanwi yagukiwe nta kibanza nicyo gituma uzokumva abandi bavuga ngo maze imyaka 20 narakijijwe abandi biguma abandi akagira kompare agerageza kugira kurondera reka nkubwire ahandi byaciriye biracyari mu nyuguti biracyari mu nyuguti kandi reka nakubwire uwikura mu nyuguti ariko aradodora no munsi n'umwugururira imana n'ibyayinaniye kubishura imitwaro ariko mwuka wera yarabuze aho yinjirira kuko imana ni yera igendera bera. iri jambo ryo muri Tesalonika rivuga ngo umwami imana nyiramahoro naza azosange imihemo ubugingo n'umubiri bitagira umugayo. bitagira umugayo bitatu ibyo kuza ngahanya ngo mana urabona ngo nasirinze unabizi yasho wakinyeje mutondike ntangora wagize siporo amahame y'Imana igitangaza cyose gikiza hari byabaye. musi yishebera barasenga ngo mana ngo wavuze mu ijambo ryawe ngo babiri cyangwa batatu bateraniye dushika 50 rero ngwino bagaca bahereza iyo ryungane ngaho bahuje umutima nukuri bakoze b'Imana iby'Imana ntabwo ari sandakaraho twadukino tw'abana ngo duterere hejuru ubumenye gupatapate ubumenye gukosakose ndabasuhuje ntabwo bishoboka ibyo bintu. reka nababwire igitangaza cyose imbere y'uko Imana ikora icyo igomba gukora hari icyo umwana w'umuntu agomba kuzuza. umva imbere y'uko iza ubanza kuza kandi reka mbabwire mu makosa Imana idakora ntiyigera ibomora nta forusingi iravuga ngo ndadora niwugurura nunarindira ndarindira nta forusingi igira nta gufatana ku kuvigira ifise ukwihangana iraturindira. Imana ishimwe cyane bagera izodo zawe tugomba kuzura mwuka wera. n'igihe cyo kuzura mwuka wera n'igihe
umva n'igihe niba tutaceho n'igihe cyo kuzura mwuka wera ndabisubiyemo ndaherahera igihe ishengero rigezemo n'icyo kuzura mwuka wera n'igihe cyo kuzura mwuka wera naho nurangiriza ukagenda ariko muri ngeri zote zawe ishengero ry'Imana n'igihe cyo kumwuzura n'igihe cyo kuzura mwuka wera n'igihe cyo kuzura mwuka wera rekandeza kashi roli yabashataya tera imazaki onde kazaba nigi umva nta mahitamo dufise igihe cyo kuzura oyaye igihe cyo kuzura umva n'igihe cyo kuzura nitutuzura tugiye kunanirwa nitutuzura tugiye kubivangwa nitutuzura tugiye kurambirwa kuko nituzura mwuka wera azofata inyuguti asabikubiri lokaleza lenderezo lorashikata bantu basigaye arabacamanza mana aho nasengeye reka nakubwire igitangaza imisi yose cama kiza hari raporo de force igomba kuba hagati y'usenga n'usenga amasezerano ibyo bintu bigomba kuzuzwa hari uwasenze hari n'uwasenzwe ibintu bya n'ukuri byo kudushusha bakadushusha ugashuha ngo bigire bigende neza uwo bigira bigende neza ninde ko bimbwira ngo umukata n'uwo w'abana ninde ko ari we yavyivugiye Kristo aravuga ngo umukate n'uwo w'abana mbega umwana ninde utari umwana ubutejejwe iyo twejejwe duhinduka abana Imana ishimwe cyane Imana ihabwe icubahiro Imana ishimwe ntiyigeze ihemuka nta n'ubwo igambiriye ntiyigeze ibura gushitsa amasezerano nta n'ubwo vyayinaniye ikibazo ni jewe nawe uko umukate n'uwo haba hari gerizo dezan umukate n'uw'abana naho notahiraho mukate n'uw'abana Yesu nagaruka azosasa impembe ubugingo n'umubiri bitagira agasese kumva umuntu arakubwira ngo urumva ngo nukuri ngwiraba mu mutima abakiza buno munsi bariyorohereza ngwiraba mu mutima yahereye ahandi mutima ubaheye uba mu giti iri kirarema yavuze ngo tureme umuntu ameze nkatwe nta fotokopi baho yavuze ngo tureme umuntu ameze nkatwe ame ko esprit sha ugaca uvuga ngo wiraba indani se mbega indani no kuva he gushika hehe kuko wumvura umuhinga ukudefinisa indani no kuva he kwino ni hehe ni indani canke ni hanze ku mutwe ni hehe ni indani canke ni hanze yo muranyanka ariko reka ndababwira munyanka ariko muje kwishura nta kibazo ufitanye n'umuntu pastor nukuri harageze ku ishengero ry'Imana
nibwige ukuri byuzura mwemu yera uruvange ni rwinshi urwafu rusigaye rusa n'uburo kandi ivyo biragoye kumuna ngo indani kabisa ndani indani haratuje pasi indani nizi byo kwa muganga sindamenya indani hari kuko kwa muganga ntabyo basiguye niza amagara yo mu mutwe indani sindahamenya hari niba umuganga atazi indani wewe indani hawe ni urakura he ya myaka twatonze ko twavuye tutazi indani wowe yo ndani yawe ni he ariko imana ibabarira ariko imana batubabarira indani kabisa ngurumva murakucira urubanza ngo nayo niraza aho uriko urabwira umuntu ati hinduka kizwa genda nk'uko imibiri yivuga ngo reka kuncira urubanza kubera ndi indani ngo ndi indani barabaza yesu tukombona ibintu bizocangana cyane ibintu bikamera nabi benshi bazovuga ubutumwa bwiza nka bose abandi bagasenga nk'uko abandi basenga abandi bakavugishwa nk'uko bavugishwa abandi bakaba bya bintu byose mbona mu ishengero baramubaza ati mbega none tuzobisobanura gute aravuga ati mwihorere gusa muzobamenyera ku byo baba jewe kuza ngaho ukajigumira ngo weretswe oya mbanza kuraba indani hameze gute indani ni gute abo twari kumwe na Papa sinarababwiye bahijya ku Ngagara ndi mwikonje numva turi kumwe na madame saa sita igeze abantu ko barakobereza ukumva bariko barakobereza mu ngo zose bariko barakobereza umunsi ugira kabiri numva y'amasaha nyene barakobereje abakozi bajya abakozi bo mu nzu madame numva mbwiye ngo urumva ngo bariko barahana kode kandi izo kode ni za kode z'indani nyine zomba hepfo ngo hewe ngo amatara agira acike ugasanga ngaho hantu muri urwo rugo hatanga umudiyakoni mugabo atasha amatara acacika kubera inyifato mbi ngaho ukaririmba amabati akaguruka ari ugasanga muhira bakwita izina ry'umuntu akina filime neza bakubitana ingumu neza abamama yesu abahezagira abamama mugire gutya amateka yatangiye mu itongo rya Edeni hariya murayibona birangiriza kwa Mariya murengere byagenze none bawumugisha amen gasanga ikimama cyambaye ibaze bacita burisire wa undi akina atarani migere gutya kuri shimbere hari imbere ariyo gishitse muhira ni ndani Yesu adutabara Yesu nadufashe none nawe utashe bakwitane erega twaje kwimenya no gukira ibikomere ndavuga ibyo kuja mu mwuka cyane wowe utashe bakwitane utashe bakwitane kubera twese turabakizwa ahubwo duti turabagorotsi turiko turaririmba n'agasembwa ariko iyo usohotse muri garizo witwane iyo uri ku kazi witwane iyo uri ku ishuri witwane muri bisi witwane itaraha witwane utaraha witwane gukira kwimenya no gukira ibikomere
ibikomere bitubuza kuba ab'Imana ishaka ko tuba, ibikomere biratumenesha, ibikomere bidukorera amakosa, ibikomere bituma twica abana twavyara. Ugasanga umuntu mu gukubita umwana abanza kumwaka izina. Abamama Yesu abahezagire, simwe mwadutumiye none n'umusimwe muri objet de discussion materiel didactique n'umuzi igitwe nkaso kizwa yiso nkaso igihe wasaba umwana ko wasomye Bibiliya kubera iki mukumukubita udasoma Bibiliya iratwemerera guhana abana, ariko ntitwemerera guhana abana ibihano birengeye imyaka bafise. Yesu nahimbazwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Tugomba kwimenya hama dukire, hama Yesu adukoresha. Reka nababwire, imirimo y'Imana ndayimazemo igihe kinini cyane, ariko nabatijwe mu ishengero rya Pentecote mu 2000. Ndangije nja mu gipatiri, hageze kurahira ndabivamo. Muri Katare nja mu bamizirima. Ikintu ca mbere kibabaje twiyizi, iyo mumenye ubutunzi bw'agahebuza buri muri twebwe, ngo za mbaraga zakorera muri Kristo Yesu izo zikorera muri twebwe. Haleluya! Muri Yohana aravuga ngo nabahaye ububasha mu rurimi rwanyu, ayico muzokwatura cose atagishobora kugituruza cyangwa ngo kigihagarike. None iryo jambo niba riri muri twebwe, kubera iki iyo dusenga tutishugwa ngo turasenga ntitwishugwe ko dusenga nabi? Gusenga nabi ryari? Igihe turwaye ibikomere. Munyabikomere asenga neza. Munyabikomere aravuga arabashakiye, mwe ugasanga arankana muhira. Nabikomere, reka mbabwire bituma Satani ariko aratumenesha bikanga ngo twama ivyambo. Nta kindi kibazo ryaje, twaje dukomeretse, twakira Yesu dukomeretse, tumukorera dukomeretse. Habasigaye iki? Ko tuja ku kivi gukomeretse. No musi n'intangamarara ibyo tuzobona gushaka kwa gatandatu. Imana ishimwe cyane, Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe, Imana ihabwe icubahiro. Ngo naza azosange imwemu, ubugingo n'umubiri bitagira agasebe, bitagira umugabo. Aho duheruka twaravye igice c'imwemu ingene igomba guhagarara neza, kandi n'uwo munsi ndakivugaho kuko hari abatari hano. Ejo tuzoraba igice c'ubushaha, kuwa gatandatu tuzoraba umubiri ingene bikorana. Iyo ivyo bintu bihagaze neza, agakiza gahagarara neza. Aleluya! Ivyo bintu bihagaze neza, nukuri duhagarara neza. Birababaje kubona ushobora kuja mu ikati ukumva abapagani baravuga ngo hagukizwa nka naka, nofuma ndabiraka hagukizwa nka naka. Ndababwira niba hari ikintu ca mbere kibabaza umutima wanje, n'umukizwa atabirimo neza. Kuko naraciye muri ayo madomene yose, narabonye igihe cyo guhagarara neza mu gakiza. Reka ndababwira, kudahagarara neza mu vy'Imana yavuze wiyima uburenganzira butangwa n'Imana.
kudahagarara neza mu by'Imana yavuze wiyima iki? Wiyima ubushobozi wahawe n'Imana. Birababaje reka ndababwire, wapfa umuja muri buwate ukaza waje, wapfa umuja kwiba ukaza waje, wapfa umuja gusambana ukaza waje, birababaje kuza utaje. Yesu naza imhemu ubugingo n'umubiri azasanga bitagira umubaya. Ikintu cya mbere kibabaje nico, kandi Bibiliya ivuga neza ngo ndaje ngo ndakudawe. Bamama turi mu ndwi y'abakenyezi, umunsi mukuru mpuzamakungu international wahariwe vrema wabahariwe, ndawubifurije hataragera, wabahariwe n'ukuri, ndawubifurije. Yesu abaho umugisha, abamama Yesu abagirire neza, umunsi mukuru mwiza, ariko wo kuzura mpwemu yera, ube wo kuzura mpwemu yera. Nukuri n'umugerizo wongera witwe Jackie cyane, birababaje rwose. Konje navuye mbwira madame tuja ku botike kubera niho batazirira ayo mazina. Ndabona tugende kurondera mbega bakwita gute, nanjye nje kurondera ingene banyita, ane ko tuhagarara imbere y'abandi tuje kurondera natwe amazina yacu. Kandi reka nababwira, izina bakwita hariya ni kumeze, niyo nyifato yawe. Ajya amasirino, ajya amazina y'ababatezanye asa nuko umuntu asa. Tugiye kubaza ku botike, si umudamu atondeka ibintu, akunda ibintu bitonze, yarinya byose bitonda, usanga nawe n'umukinnyi wa filime n'ukuri, amapasiteri. Twafashe amafungo tuja kuririra Imana kugira ngo dutakaze ayo mazina yo mu kinyikiro. Shoma ukimenya ukakirikomera. Mbega wowe inyuma ya gerizo bakwitande, muhira bakwitande, mama b'abakozi yaya na wowe bakwitande. Kubona umukozi w'Imana atashe ukumva ngo amatara yacitse, urataha amatara agacika, urataha ugushika kwawe kugasa n'umwiza. Urataha kanyabwira abakozi bo mu nzu baratuzi neza, nugomba kumenya kuko ijijwe uzoza iyo mukozi wo mu nzu arakuzi neza. Ariko vrema twamenye Imana, urataha bakavuga ko imvura iguye n'ukuri, imvura isegenye, urataha inkukura igatwaza, utashe uri umugerizo, inkukura igataye, wataha abantu bagatwarwa n'inkukura. Pastor Imana tubabarire, urataha abantu bagahunga. Twebwe Pawulo arataha akavuga ngo iyo ntashi imbeba zose zigomba kuja mu myobo. Yari yarapfuye, yarahwereye, yari umugabo agwana agasinda kaborerwa kuko yari yarakomerekejwe na se, natwe aradukomeretsa. Papa yahora ataha saa 8 y'ijoro akavyura mama akamukubita dutonze kutya w'igisuda droite ariyemo twese. Benshi uwo tuvukana bakubita abagore babo, kandi iyo babajije bakubwira ati gihe papa yakubita mama seho waruri yavuga gute? Nta nyifato y'iwanyu ufise wowe, ntabwo mu kwishura wishura nkuko papa wishura cyangwa mama wishura. Ishavura mushavura nk'umuntu umwe w'uwanyu. Ko twavuye iwacu tukaza kwa data Imana, uracabaho mw'iwanyu kubera iki? urarembye
wagomba kuba umu interne umu externe nta kundi wabuze uko ujana ariko ino ndwi uzoze tubirabe urabugwa aho gwaye hamuje kwa muganga uraremvye kandi reka nakubwira uko uremba kwawe kwabujije abakizwa ntugwaye wenyine ugwaje n'abagomba kuza gukirira mu ishengero ry'Imana. Aho twari kumwe twarabiye hamwe icyo twagizwe muri Kristo Yesu. Iyo turaba imwemu igice c'imwemu nta kindi kintu turaba notre identité en Christ. Cyo twagizwe muri Kristo Yesu. Ubushobozi twahawe mu irema. Tuza kwasoma imyanya yo kumugoroba. Nibuka Imana irema ijambo yavuze. Yaravuze ngo tureme umuntu ameze nkatwe. Bisigurike ugusa kwacu n'Imana sikiri cyo hanze. Ugusa kwacu n'Imana nijya mwemu yayo yahuhiye mu muntu. Haleluya. Nico gituma iyo dushaka Imana ntabwo tugomba kwishakira mu mubiri kuko nibayo. Imana ni mwemu, iyo dushaka Imana tuja mu mwemu kuko iri mu mwemu byambara umubiri bikagaragarira hanze. No kwa muganga batubwira ngo niba umuntu ashushe agafite temperature yo hejuru hajya bashusha indani hanze hagaragariza gusa ibyabereye indani. Iyo Imana ivuga ngo tureme umuntu ameze nkatwe, yaba yavuga umubiri twese tuba dusa, twese tuba tureye. Ariko ivuga ngo tureme umuntu mu irema ryayo yashaka kuvuga iki? Yagomba kuvuga iki? Uburyo bw'imwemu. Hageze mu iremwa turaremwa tubaho. Tumaze kubaho haza icyaha. Icyaha kimaze kuza mu itongo rya Edeni, aho twari kumwe muravyibuka. Ya nzoka ibwira Adamu na Eva, ibabwira gukora ikinyurane cy'icyo Imana yavuze. Abantu bumvira inzoka gusumba Imana yabagendera ijoro n'umutaga. Pastor, nubona abantu badatanguye guhuza mu ishengero inzoka iba yashitse. Nubona muri korale yatanguye kwagirizanya inzoka yashitse. Nubona nuhamagara n'abakristo babiri ukababaza icyo bapfuye akabura uwemera ikosa, inzoka yashitse. Imana yarabagije ngo vyagenze gute? Adamu mwavyumvise ibyo yavuze. Ca gifu c'umugore. Wa mugore wamwe. Ariko muribuka umunsi mumuha ijambo yavuze. Akara ko mara yanje. Kagufa ko magufa yanje. Ariko icyaha caje, icashitse. Ca kigore wamwe. Kare karika ubu kiba ki. Adamu na Eva vyagenze gute? Yanzoka. Majambo abiri ntamwe yakoze icyaha. Reka ndababwire turabadasanzwe mwana. Haleluya. Haleluya. Abo twari kumwe nababwiye ngo Bibiliya avuga ngo Imana hageze kurema ibintu byose yakoresheje ijambo. Ariko hageze kurema umuntu yakoresheje ikiganza. Haleluya. Amen. Nico gituma turi vyaremwe biri exceptionnel bida atabihure n'ibindi biremwa. Icyaha kiraza bakora icyaha. Turacyari ku gice cy'umwuka. Bamaze gukora icyaha Imana ifata ingingo kuko iyo barekera mu itongo rya Edeni, abagira amakomantere biblike bavuze ko iyo barekera mu itongo rya Edeni bari guhava barya kuri cya giti cyo kubaho ubuzima bwabo bwose, bakazohava baba amadayimoni adapfa yamaho. Ariko burya Imana mu kubakura mu itongo rya Edeni nibyo harimo igihano, ariko harimo n'urukundo. Haleluya.
niyo twacumuye urukundo rwayo rugumaho, niyo byatugoye urukundo rwayo rugumaho, niyo twavyibagiye urukundo rwayo rugumaho. Urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana niyo byatugoye rugumaho. ibakura mu itongo rya Edeni ibashira inyuma, icishiraho ikintu ca mbere, iravuga ngo umwana na wanje naremye sinomuhebuko. Icishiraho inyungu ya mbere imeze nk'ikiraro cugira ngo izirashikira umuntu, ishiraho gutanga ibimazi. Imana ishimwe cyane, ishiraho gutanga ibimazi. Iravuga ngo ko mwakoze ibyaha mukaba mutontumbera nta kundi, higa intama n'intunguru hama bikunde ko muza muraza imbere yanje. Imana ishimwe cyane. Ariko gutanga ibimazi ntivyigeze vyegereza umuntu nk'uko yaregereye Imana kera. Icishiraho icya kabiri, tereka ndonera ikindi kintu kigira kabiri, ndabe ko vyokunda ko jewe umwana wanje ashobora kunyegera. Ishiraho amabwirizwa n'amategeko ya Mose. Iravuga ishiraho y'amabwirizwa kugira ngo irabe ko yogirira kadraje umuntu, irabe ko yo, ariko nayo ntiyigeze azana inyishu. Haleluya, haleluya. Ivyo byose yabikoze kugira ngo umuntu akomeze kuyegera. Intunguru n'intama nizamwegereza Imana. Amabwirizwa ya Mose ntiyigeze atuma umuntu adacumura. Hagumye hariho igifose, ikinogo kininiya, icifata ingingo isumba izindi ngingo. Haleluya, haleluya. Ikoresha inama mw'ijuru, iravuga ati nimwicare muranze tugire dukora inama y'ikintu gikomeye. Kandi n'Abanyarwanda baravuga ngo ico umuntu agomba gukora neza. Abarundi nibo bagihagurukira, Abanyarwanda bakacicarira. Abarundi baracicarira. Iravuga ati nimwicare tuvugane. Haleluya. Iravuga ngo ndambiwe kuranduza isi n'abantu banje n'umuriro n'amazi. Iravuga ngo tugomba gutora. Haleluya. Inyishu yamaho, inyishu yamaho. Irabaza ngo ninde ashobora kuja kwikorera urya mwavu? Ninde ashobora kuja guhinduka icaha kugira ngo ninde ashobora kuja kunywera kuri kijya gikombe? Ninde ashobora kuja kwikorera irya mibabaro? Ninde ashobora kuja kunywa kuri urya mururazi? Ahera ku bamarayika baratinya, ahera ku binyabugingo biratinya, inzego zo mw'ijuru zose ziratinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mw'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange, baheraho bafata inanga zabo bararirimba, bati icubahiro n'ubutware, imbaraga no guhimbazwa n'iyicaye ku ntebe n'iy'umwana w'iteka, uruwigitangaza Yesu, abo mw'ijuru barabiha ikuzo n'ishimwe n'iry'umwana w'Imana. Rinyale zokirasha uko ari we washo wenyene yo Yesu warakoze, Yesu warakoze, Yesu warakoze, Yesu warakoze, Yesu warakoze. Marayika arabaza ati ninde wabumbura iki gitabo? Yesu mwana w'Imana aritangara kibumbura. Mw'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange,
baheraho bafata inanga zabo bararirimba bati icubahiro n'ubutwari. Yesu we, Yesu warakoze, warakoze. Tuba turi hehe? 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 Ngo bose baratinya, baravuga ngo ntibishoboka, kuko Yesu ntiyaje gukuraho icyaha, yaje guhinduka icyaha. Ngo amaraso y'inuma n'intama yaratwikira, ariko amaraso ya Kristo y'amategeko ya Mose na bya bindi byose byaratwikira. Gutwikira ni nkuko nofata nkora ikintu, nkuko nofata iki kintu nkagifuka, ndatwikiriye ariko si kiracahari. Haleluya, haleluya. Amaraso y'ibikoko yarafuka, amaraso y'ibikoko yarafuka, ariko Kristo yaje gukuraho. Yaje gukuraho, yaje kutwegereza Imana, adushira hafi yaho twari twarikuye. Yatanze ikimazi gisumba ibindi bimazi byose. Yesu ntiyagiye ku musaraba aduganya ibyaha gusa, ariko yacitse icyaha. Sinzi ko hari umuntu yumva uburemere. Oya, ntiyagiye atwaye ibyaha, yacitse icyaha, yacitse icyaha. Nabwo yagiye abiduganye, oya yacitse byo. Utigeze akora icyaha, utigeze acumura, uwapartisipe mu kukurema, cagihe Imana yakurema ikiganza ciwe cyari kirimo. Ujya ntiyikoreye gusa, oya yaracitse, yaracitse. Ngo nicyo gituma ariko umusaraba yabwiye Imana, ni igiki kikumpebesheje, ni igiki gitumye uhindukira ukaraba hirya, ni igiki ko twirirwana tukararana, papa ni igiki kikumpebesheje. Bibiliya iravuga ngo nta kindi cyatumye Imana iraba hirya, kuko ntiyakiriye Yesu, yari yitwa icyaha, yari yitwa icyaha, yari yitwa icyaha, yari yitwa icyaha, yari yitwa icyaha. Yesu yari yitwa icyaha hariya ku musaraba, izina ryari ryahindutse. Yari yitwa icyaha, yari yitwa icyaha, yari yitwa icyaha. Hajya ahantu yari yitwa icyaha, hajya yasaba amazi bakamuha sipongo, yari yitwa icyaha. Hajya ahantu igisuma ubwacu cyamusuzuguriye kiramubwira ngo ibambure nanjye umbambure, yari yikoreye agasuzuguro, yari yikoreye ubusa, kwari kugira ngo nawe wambare. Yarasuzuguwe kugira ngo uronke icubahiro, yarambaye ubusa kugira ngo uze wambare ibihe byose, yararize kugira ngo uhozwe, yishwe n'inzara kugira ngo wamufungura. Yo, yiswe icyaha, icyaha kubwawe, kubwawe, kubwawe. Arasuzugurwa, aratukwa, arambara ibara. Babandi yagaburira baragenda asigara wenyine, induma zose nta nimwe yari isigaye, kandi birumvikana zagomba kumuheba kuko zari ko zihunga icyaha. Oh, yo Kristo, mbega ninda wagenda rane koriza
rikore bashaya ba Petero ntawabarenganya, ba Yohana nawe ari kubarenganya, nabo bibawe waragiye nawe ari kubarenganya. Imyaka bari bagendanye bakamusiga wenyene, nta n'umwe yari kubarenganya kuko Yesu bakuranye siwe Yesu yari ku musaraba. Bahunze icyaha, barahunze baragenda, barahunze baragenda, asigara wenyene, anyotegwa atakimuha amazi, asonza atakimugaburira, kandi yagaburiye benshi. Arandavura, aragorerwa kuri uyo musaraba kugira ngo shewe nawe duhinduka aho turi uno munsi. Igisata cy'imhemu muri ibintu tuzokwiga kiravuga icyo twagizwe muri Kristo Yesu. Nicyo gituma iryo zina iyo tuyivuze gusa, iryo zina iyo tujyatuye gusa, iryo zina iyo rivuzwe n'uwizera, iryo zina iyo rivuzwe n'umugororotsi, iryo zina iyo turivuze mu kwinomo, iryo zina rya Yesu, iryo zina twakurikiye, iryo zina tugendana, iyo turivuze abadayimoni baracugumira. Musi umwe ni mu gihugu cy'Abarabu barambwira ngo abakizwa mwomenya icyo ari cyo agakiza. Mushehe yarambwiye ngo mwohumuka amaso mukamenya ubushobozi buri muri iryo zina mupfuka. Mushehe yabimbwiye, iryo zina urarira ufise iryo zina, wiganyira ufise iryo zina, uracika intege ufise iryo zina, urarira abantu ufise iryo zina, urihebura ufise iryo zina. Ariko iryo zina barisuzuguje, iryo zina ngo mwijuru yoyonye batangazwa n'ubwo bwitange. Iryo zina abapagani baravuga ngo ndagowe, nawe ugasubiramo ukitabira indirimbo ngo ndagowe ufise iryo zina. Isi yavuga ngo karabaye, nawe ukitabira ngo karabaye ufise iryo zina. Iryo zina uryita iki? Iryo zina abana barakugora ugakoresha inama y'umuryango, hari uruhande rwo guhamagara iryo zina. Umubakanye iyo vyanse ukajya kubwira ngo pare na marene usize iryo zina, abana barabirukana ku ishuri, ukajya kugoka kuri botike ufise iryo zina. Umutahe twahawe utabungwa, kare sikata mwigerizo nezana twomenya iryo zina, tugakoresha iryo zina, tukicara muri iryo zina, tukaryama muri iryo zina. Iryo zina tugafungura iryo zina, tukambara iryo zina. Ma muri no misi itatu ufashe irizo deza amenye iryo zina. Nahandi ari ikibazo, turarizi tutarizi. Nahandi ari ikibazo, turisoma mu nyuguti. Soma mu nyuguti. Fashe telefone mama, ngiye kurangiza. Nagiro ufashe telefone. Android sinzi ko ikinzi. Chaka.
bagenzi neza tugomba kurikura mu nyuguti iryo zina. Tugasenga kuva ku wa mbere ushaka kuwa mu atakirahinduka bisigurike turiko turaba informe turaba transforme. Izina riracaduha amakuru ariko ntirahindura amakuru. Ariko shoma akagira umuntu anyumva shoma gerizo dezame vyose vyuganiye aho. Si question y'Imana yahindutse iracari yayindi. Si kibazo cy'agakiza kashaje karacari kakandi kuko Bibiliya ivuga ngo uko yararejo. Ariko tugashika mu kinjana ca 2021 tukiva mu Imana ya Eliya, harageze tuvuga Imana ya Manase, harageze tuvuga Imana ya Eriki. Barahinduye guhumugisha nihuzise guhumugisha sha bakozi b'Imana, harageze ko hanze bifuza Imana dusenga. Harageze ko mu kibano bakizwa tukababwira ijambo ry'Imana ariko bakizwa babonye ivy'Imana iriko irakora mu bugingo bwacu. Reka nababwire ivuga butumwa zo gutwara Bibiliya gusa, ivuga butumwa no guhinduka Bibiliya. Sinduga umuntu anyumvise ivuga butumwa so gutwara igitabo kinini na gito, ivuga butumwa nuko utembera kije gitabo igatembera n'amaguru yawe uko. Reka mabwire ivuga butumwa so kumenya Yesu, ivuga butumwa no kugendana na Yesu. Jewe umuvyeyi wacu ngaha uwombwira ngo ntore ikaramu namwandike no kwandika ibyo ushoboye, ariko nubaza mama yomara imwe yose yandika bisigurike. Uriya yavuye mu rugero rwo kumumenya yashyize ku rugero rwo kubana nawe. Tugomba kuva ku rugero rwo kumumenya tukaja ku rugero rwo kubana nawe. Choma abantu bakuru mwibuke b'abantu baja kugira ivya kopie kore kwirukana abadayimoni. Baje abadayimoni bavuye gute? Paulo turamuzi na Yesu turamuzi. Mwebwe muturumbutse muvuye mu ishamba gitwa gute? Ba Paulo bararengana ibitutu bigasigara birakiza abantu. Bavuye ku rugero rwo kumenya Kristo baja ku rugero rwo kubana na Kristo. Bagirizo dezame tugomba kuja ku nivo aho abadayimoni badahunga kubera twavuze, bahunga kubera twashitse. Ibi bintu sinzi yo biriko birava ntumaze ntabyo nateguye. Umva mabwire bakozi b'Imana, igihe turiko turajamo kiragoye cyane, ubafu n'uburo biriko birasa. Harageze aho tuja ku rundi rugero rwo mu mwuka, aho abantu batatwemera ko twavuze ariko batwemera kuko twashitse. Kuko iyo twashitse si twebwe dushika, ni Kristo ashika. Kubera biravuga ngo abamwakiriye bose, abamwakiriye bose yabahaye gucika. Gucika ni ijambo mu gifaransa bita devenir. Devenir bivuye muri venir. Venir ni yabaye devenir bisigura ni ikintu cari cabaye. Yabahaye ububasha bwo gucika. Apana kopieri gucika bayita yugiye gucertifier diplome mu bushikiranganje bw'indero bayita ngo ni copy conforme. Arubishika yaduhaye kuba copy conforme.
umuntu n'urubibiri yarungana amahera ewe jowe narago reka waragowe nyene urazi uri umugorwa kubera wagowe kuva cagihe wibagira icuri amakosa ya mbere satani yadukoreye yatwibagije ico curi numuraganwa ugasanga umuntu ariko ararira arira akarira ari iyo ndirimbo narahariwe amadeniwe naranyishe naracunguwe ewe jewe ndagowe ariko urinde yabuze yabahaye gucika kuko ari 15 arahiriwe wizeye yuko ivyo navuganye nawe umuhirwe si ufise amahera ari kuri konti umuhirwe n'uwizeye kuko uwizeye ni konti imarasha igenda n'amaguru uwizeye ahamagara ibitariho nk'ibiriho kandi bikitaba uwizeye ijuru riraza rikaba muri we hama umukuru w'igihugu aje ngaha hariho ibintu bidasaba ko barinda kuvuga ngo protokoli ni ibiri sekirite ni ibiri tandasi yose ni ibiri bisigurike uwizeye ijuru riraza hama ibigendana n'ijuru bikabana nawe bagerizo neza kwimenya nasubiyemo bagerizo neza kwimenya bizotuma reka nabwire ibikomere nivyo byatwibagije ibyo twagizwe muri Kristo Yesu biragahira bikomere n'umwasi wawe ntukabimwifuriza bikomere ni bibi umunyabikomere ashobora konti iriko amafaranga ari akarara ijoro ryose komere umunyabikomere arasenga agira amasengesho ariko akisondesha abadayimoni haruhande kwisondesha wenyene agakuraho inyungu zo gutoboka isitoma ko umunyabikomere arankana umunyabikomere ntaharira umunyabikomere arisuzuma umunyabikomere aridoga umunyabikomere aragakira muri gezo z'ahantu umunyabikomere Imana irakamukiza kuko niko yasezeranye ngo naje ngo zironke ubugingo kandi zigirera ziburonke busagutse tugomba gutembesha ubugingo aho tugeze hose ariko reka ndababwire nari kumwe n'umuntu mu gitondo amubwirana ariko abakizi bo ntibashobora gutunga amafaranga turazi icyo dupfa nayo ni umwasi wacu none aha tworaba muri ka gakarine k'imitwaro y'umwaka 99% ni ibintu ndora amafaranga uzonyishure minervare y'umwana ni amafaranga uzonyishurira inzu ni amafaranga uzonyambike ni amafaranga uzo kashi ico twagizwe Kristo Yesu kirakomeye ndangiza guverinoma y'abaroma imbere yo kubamba Yesu bari bateguye ibikorwa bitatu nyamukuru igikorwa cya mbere kwari ugufunga intumwa zose kuko bavuga ngo nitutazifunga zizohava ziteza imigumuko cyo gituma hajya gihe babamba Yesu nta numwa intumwa nani yari muri 2 kilometre bari bahise bose ingingo ya kabiri yafashwe n'abaroma bari bafashe umuntu azocumita Yesu rijya cumu ku musaraba yari umuntu yize ibya gisirikare ibyo bitara criminology wa undi azi ahantu atungera akavuga ngo ndisiri ku mutima wahagaze bataza bavuga ngo yaravye bari bafashe ingingo zuko apfa kandi ko atazuka barakora amasiyanse baragira amashershe ingene Yesu azopfa kandi ntazuke ariko Kristo icya gatatu bari
bari bafashe ingingo ko imva bazomuhamba mu kizire ko bamuhamba mu kiyaya, bagomba kumuhamba mu bitandara vy'amabuye kugira ngo n'abazogerageza kwimba ntibaze bashobore kwakseda kumva yiwe. Nico gituma ibintu bahomesheje vyitwa ishashara. Ishashara byari ibintu bakora bikamera nka supagu gifashe kiba cafashe. Ati niya ninyagaza abura haje. Ariko reka mubwire bibagiye ko bahanze imhemu, bibagiye ko Kristo ari umuyaga atawufata umuyaga. Nico gituma bakoga ntupfe. Nico gituma vya bindi bikuba ko nibigutware, kuko Bibiliya ivuga ngo amagomba yorarira umugororotsi, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Kristo uragahinze igihe baca bashiraho abasirikare b'intoranywa, bavuga ko babahaye imiti bashobora kumara indwi zibiri badasinzira kugira ngo batazoba bafatwa n'uburuhe basinzire hama yinyagaze canke bamwibe. Babaha imiti ariko nakabwira iyo Kristo hageze ko akora imiti ikora. Yo Yesu we ageze ko azuka bya bisirikare by'ibikomanda ya miti ntiyasubiye gukora, byose birasinzira. izabiringaniza imisozi n'ibiyaya, izabiringaniza imisozi n'izabiringaniza. Bakoze ibintu no musi twari mu ntangamarara, impwemu yacu, ubugingo bwacu, umubiri wacu, Yesu naza azosanga bitagira umugayo. Kubera iki? Yatanze ikiguzi gisumba ibindi biguzi. Mwibaze igitangaza ca mbere Yesu yakoze avuye ku musaraba. Umusoda yamucumise icumu, bari baravuje hose rijya jisho ritabona, amazi n'amaraso aramanuka. Umva, umuntu wa mbere yatabawe n'uwari karamucumita. Umuntu wa mbere yakira igitangaza n'uwadugije icumu. Rwa rugabo rwamusogota rwize vya kiriminoloji niwe rwatanze inkuru nziza ya mbere ngo ijisho ryanje ritabona. Gendana na Kristo abantu bazomenya Kristo ari muri wewe. Abaririmbyi mubwire gucesa abahezagire, mwaduhezagiye cyane, ariko reka mbabwire kano kantu namwe bwe ntimunjanuko n'ukuri mukamwakaba mwoviraho. Ega turi mu kwimenya no gukiza ibikomere. Muzi gituma indirimbo z'uno munsi turirimba n'abadayimoni bagaterana. Murazi ikibazo si mwebwe, oyaye ikibazo n'uri kararirimba ataracika indirimbo. Basenzi igituma muje mu cyuma cy'amasengesho mukavayo mushwara. Ikibazo si mwebwe, ikibazo n'umusenzi ataracika isengesho. Bamama igituma ngaha kwishengero mugoroka muhira mukitwa barambo, ikibazo si mwebwe, ikibazo n'umukizwa ataracika gakiza. Naho byugariye tujya kurondera ngo abadayimoni ngo bagwiriye ngo babore benshi ngo basigaye bakoresha informatike. Ikibazo saho kiri si ukubera kera batari bahari, ntabwo tubirimo neza, ntitubirimo neza. Mwibuke Yesu ahuye na wa muntu yaragwaye abadayimoni, Yesu nta jambo na rimwe yavuze, yapfuye kwihagarara gusa. Abazimu baravuga ngo duhuye hehe mwami wanje, icyo kintu ndagishaka. Iyo nyota nayifise mu ishengero, aho tuje mu bitaro abantu bari kuri
sale d'attente d'operation igahagarara, aho tuja mu bitaro abari muri reanimation bagasubira guhema. Harageze ko abamenya Imana bayimenya mu kuri no mu muhemu, ibitangaza bigatangura gukora. Harageze ko twicara muri biso, twicaranye agakizwa. Harageze ko inzira dufise kwishengera ariko tugira muhira. Harageze bakozi b'Imana, ayibegi ndabasavye, iyi ndwi niyo kwimenya no gukira ibikomere. Ivyo twononye twaravyononye, harageze ko duhindura, hama twongere duhinduke. Harageze ko ushika muri ville bakavuga ngo n'umugirizo diza utigeze uvuka. Harageze ko uva mu ikariti ukaja gupanga mu kuguhinja bakavuga ngo nta wundi twoyiha umugirizo diza. Harageze ko abantu batatubona ariko bakabona Kristo muri twebwe. Harageze ko tutavuga agakiza akavuga muri twebwe. Tuhageze kadusengere muri iri jambo. Nsaba umukozi w'Imana muvyeyi wacu atamuke adusengere. Imana ishimwe cyane. Turi mu gikorane cyo kwimenya no gukira bikomere. Dusengere muri iri jambo Abikorino ba kabiri 3:6 aba dusenga Imana. Abikorino ba kabiri 3:6. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Mbega turacyakundanye gaye. Mumbabarire no munsi bisosera amatwi ntavyo nagendanye. Ariko kinini narura mugabo nikiza malaria. Kinini irabisha ariko nikiza malaria. Abikorino wa kabiri 3:6. Ngo niyo yadushoje kuba abakozi b'isezerano risha yamara abakozi b'ibyandikishijwe inyuguti. Ntabwo turi abantu bo kuvuga ibintu muri Bibiliya tudashira mu ngiro. Ntabwo turi abantu bo gusoma gusa ugasanga ibyo dusoma n'ibisa n'uri kabisoma. Ntabwo twagizwe abakozi b'inyuguti gusa. Ariko bantu dutabariye. Ariko nabimvemu. Ariko we ndagasubiyemo. Ntabwo twagizwe abakozi bo mu isezerano rishasha ryo kubaho mu buzima bw'inyuguti. Twagizwe abakozi b'imvemu. Tugomba gusabira mu mvemu, tukarera abana mu mvemu, tugakora akazi mu mvemu, tukaririmbira mu mvemu, tugasengera mu mvemu, tukarongorera mu mvemu, kuko Imana ni mvemu, abayikorera bagomba kubiri. ayandi mashime cyane. Reka nsabe abadusengana bave hasi. Uwumvise ko iryo jambo ryoba ryamufashije. Gufashwa kw'ijambo ni ukugushira urubanza ukabona ko hari aho usigaje kugera. Muduze ukuboko kwanyu kw'iburyo dusenge. Mana yo mu ijuru, tukuzamuriye icubahiro tugushimira. Uyu mugoroba baduteguriye ibyiza. Twagusabye tugitangura turavuga ngo unyuze kugira neza kwawe imbere y'amaso yacu kugira ngo duhinduke. None ijambo ryawe ryaje ari icirore umuntu wese yirabiramwo. Mu rusengero turi ku rusengero, turi mu rusengero indani, turi mu ndirimbo, turi mu majambo y'Imana. Mana yo mu ijuru, nimuhira naho hanze hose duca, ese turasa nuko dusa hano mu rusengero? Iryo jambo twagipimyeho. Abenshi basanze hari agahaze. None mpemu yera we, mpemu yera wabuze uhindura ibintu.
mpemu yera babuzi gukora gusumba twebwe genda kuri aba bantu bose karya gahaze ukuzuze kuri ibintu mu nyuguti bigire ibifise ubuzima ubugingo mu izina rya Yesu Mwami ndagushimiye uri ntango ya kino gikorane ko tubwibaye amajambo tuzoja gushitsa umunsi wa nyuma abantu bakize mu mutima kandi reka dukire duse nawe reka dukire tugende nkawe reka dukire dukore nka Yesu urakoze Mana ndagushimiye ubabarira aba bantu bose utubabarira ibicumuro n'ibyaha no kwigereranya no kwiyita uko tutari ahubwo Mwami Imana duhinduke rwose tugize imitima misha ibyo byiza bidukwiriye kandi bitunganye rwose ndagushimiye mu izina rya Yesu amen.